Sekandabe ya seko sekandabe ya ndoro uyo niwo nashaka uyo wewe nyene Natasha ntitwamusengeye Natasha musengere basi Natasha basi sinagatata nijya mwana nijya mutomuranda amen Natasha Imana imurinde sana amatu yake nyamblasa basi nana kimwe yo ugukundi kesi ndahari none uyu mutima afise rumba kandi nakubonye ufise yonke wahe wambonye sinakubonye muri kumwe kare uciye wishavutse cyane nishavutse warakaye sawa none shusho wanje usaba ex bangahe yo vise besha aba ex abahungu abakobwa ni beshi abakobwa umva usuka naba umva uri pididi barafunzwe okay wifuza kumwe nanje nawe wamezwa mitwa gute zomwita danger mugonkene ugutera inda wewe jewe ego Hello everyone, nzekomeze neza nje nameze good kuri microphone kumena Bernice kuri camera tukumena MC Goragoza ndabakunda ko bamaze kugira subscribe kuri TV yacu ya Kings Family Burundi TV ndabana bazana bishasha ano musi wende kumwe no mu star mwitwe Amadesa boy ni kumwana cross komagi mwanse biganza meze neza none isa ndakosaba bako chance je numurasa bro okay kumazina yawe twagute nawe yankira Jeremy Yeremia mukima mama yakuseremia papa wanje yapfuye akiri muto bace banyita ntawe yankira Jeremy umva ntawe yankira ifyimana ikora Yeremia none ko nzi Yeremia yaramuvugishwa w'Imana wowe nawe uri pastor urinde Jenny Vyose uri vyose uri pastor jewe ni jewe riya nyene Yeremia usanzwe ukora iki jewe jewe ndi imbwa urimbwa yego ko abantu baguma bansusugura jewe ndi imbwa ndakiyana bagusuzugura kandi uri Yeremia kandi tuzumuvugishwa w'Imana Yeremia abantu baramwuba oyaye umutibanga ni guhora none Yeremia usanzwe umuririmbyi uri umustar uri umupastor uko mbona uko nyene ndakwitwa uri umustar none kuravugana ubu bwenge bwanje buri mu nibateri canke ari amazi ngakururutu okay ku mazina ya basi y'ubustar bakutwa gute Amadesa boniga sosa kichwa what's kwa Amadesa nibaza kuri uyu mutonyo wakiriko rigawe barakwivizina very nice ndayingivye very nice mwasadvi yego yarari kwivye very nice tuzomwitwara je nawe uzomfasha naravyumvise wararitanguye mugo nawe ngo ni very nice atatsi niyo ryapfuye n'ukuri yibacho wibaza n'ukuri mutibanga nikorana na kimwe none Amadesa avuka ikaruzi ni mari very nice avuka ikaruzi nimbayiza ngo ni very nice amva ikaruzi we rero uzofasha kuburana ego uguruka bavizorwana je nawe nuzo nagondo sinagoragoza yokomba bazoba barimo zizohagwana okay tuzokatisha convocation here sa tuzokatisha convocation yo una utushira mu gifrasa oya none nagaje sinzi convocation mu kirundi oya wama kana nyimala bla sana cyane gira ikigugure okay what this sa ko ufite intuitive gikoshitse mwo trace zibiri ngaho utashize inyuma ni barabara genda mu ijoro sinzi ko nzohagira kuko no utashize rice ngaho inyuma canke imbere nimba nzokwitsegwa na Satani canke Yesu sinzi none ko nzi umuvugishwa Yeremia wavuze witwa Yeremia umuvugishwa Yeremia yari umukozi w'Imana yavuze ijambo ryahe naguciye Yeremia mu Congereza n'abagita gute Jeremy
nuko nyene rero urarangiye shwani sana Yeremia mu Cyongereza ni gute wanunteranya je ndi musingo she singo ndi musingo ego murabe bosana ahantu jo ndabutongotse nongoze sawa sawa ni sawa urameze neza yego naho yego nawe nashimira Imana urameze neza kebuke wabuze unkunda ugukunda ese ndahari none urafise urukundo hano nawe none ubu urukundo gute uyu mutima afise rumba kandi nakubonye ufise uyundi wahe wambonye sinakubonye mwe muri kumwe kare uciye wishavutse je nishavutse warakaye ego shushu none kuko umuntu nyanone kandi uzi ko wambwiye ko nkunda ndagutinya ingo ngaha notinya umutima gute cewe so zakisha none basi shushu wanje wondirimbira basi ndakurimbira sekandabe ya seko sekandabe ya ndoro uyo niwo nashaka uyo wewe nyene none shushu sa ngo ni shushu wawe ubutamwe koma wabonye rero none mwakurisheri wanje basi nyambira sabasi nana kimwe yo Jenny ndashima nyene abone sawa uraho rumato ayesho ego yagusa kandi yagusa guragusa nagondo mu baturaba boss wanje amaye telefone ngoma namutaye mushimire none Imana muhezagire ndashimiriye Tony Imana muhezagire Tonuwa ari batoni benshi ya Tony manacere wa Kings Family Burundi ego vuga Kings Family Burundi TV King Family Burundi TV sawa ni sawa kivuga rero ndashimiye King Family Burundi TV Imana muhezagira hari ni watuma mvuga ibi byose yarabonye impano dufise Imana muhezagira unajua maana kia kunjunjana Ikadu Kirundi sharasi reka naguciriyemo nuko mufata ku maboko yashinya abako yanje yego ufise inzara nziza soma basi ariko shushu somye n'inzigo somane na esthétique gusa shushu ari ikintu wibagi bacarico we kunterera basivi we kunterera ivi kandi je ndakunda ba mama aho muri mwese mwe niwe muto vyara je ndi mama oya none we nutsovyara umwana none wewe nzomuvyara je nawe nana kimwe okay wifuza ko umwana wanje nawe wameze wamitwa gute zomwita gute abafana bazivuga zomwita danger kuko tuzomitwa danger rero danger ni ibintu bikomeye gikirundi naryo sanako ibintu bikomeye cyane cyane dangerous sawa none shusho wanje usaba ex bangara yo besha ba ex abahungu abakobwa ni beshi abakobwa usaba umva usuka naba umva uri pididi barafunzwe Oyongiye ati ufise ba ex abahungu n'abakobwa mwisi sikuvuga ngo numukobwa n'abahungu barimwe baba ex umubahungu barimwe ba ex ni Natasha ntitwamusengeye Natasha yiko musengere basi Natasha basi sinagadata n'ijya mwana n'ijya mutomuranda amen Natasha Imana imurinde sana amatu yake kukuri kidomo ko twakoze atawo dufise turirira ugaca wumva abandi bana turavise uririrasha Modeste warize amashuri atatu okay nice kintu wibuka mw'ishure harakakoni gato indibuka akanyafunyafu hakiri ibintu amafage mibagi nuko kitawushize mu mutwe oyaye bizoza one day bizoshika
ebana nigize rero ebani amavage amavage umutwe wose naje kumukwaferi arankubita kwa tuntu uravyibuka umutwe wose hama cyo winjiye mw'ishure mwigisha kubavye yakuravye gute Directeri nagenda fukamisha ishure ryose nagenda rifukamamo basi wagize ngo amakosa nagenda fukama gushika imbere yego warigeze ukunda umwigisha akwigisha baranyigisha mungo naguma ndubura ndunda ikina cyambabaza nagenda kwa mama nkabura nico fungura aho ndatashe abandi bana bagafungura nanje nkabura nico kurya yo aho rero nkaca ncana maremare aho nkaza kunobera inyama mu Kirundi kunobera inyama kunobera inyama banyita kinyota wakuze unywa inzoga sana ni murewe uko murewe sinakubwira ko nashiye mu kiboyi nawe mu kiboyi naho mu kiboyi byakugendekera gute ibintu vyamabaza naho mu kiboyi sinayice mu ngagara ibana mabuja kumbe nanje ifiriti ntanitsonga ibana kumbe rero aguma yari yica nyuma aguma ndaba amafiriti pap nanagutse ibiro bine nzovana wari ibiro by'amafiriti uri wenyene jena kundi ifiriti jena kundi rungwiza ifiriti kumari karanda okay spaghetti warigeze ugi spaghetti yo ewe najya butandatu spaghetti butandatu ate n'umuntu kundarya urarya ubugari nk'ibiro bingahe jewe ntankuye inzoga ndashobora kugubita inusu naroba y'ubugari niho mvujya nturya wewe kumbe afise umugabo umuntu yanyemeza ni mutima yari ikiro cyose mwe muri kumwe yego amaso kuyandi hari amagi n'amazi ari mu munyu n'ibiharage imiyama sinzi ukagifungura ntakujya mu gugu yarose amafaranga ntagifungura sana Modesto ambwiye ati urabaye mu boye n'akandi kazi wakoze akandi kazi kambabaje narisobako warisobako sana wabye kwisobako ufite imyaka ingahe narisobako urumate bakarune baguturanguze kugwanikiye nane rero gume kwereka Imana umubazo nakwerekane kweli wapi aho rero mu kuryama ebana iyo matse narayitsinga bagace bambwira iyo mutu ngo ni gikoyozi areba bakubye mu Kirundi mu Giswahili ngo mutu ngo ni gikoyozi none Modesto warigeze gutamba ndabizi gutamba nyigisho utupa dutatu mini cyo ntambisha umuntu ko aca numva aha canduha ningoga na kimwe akandi nako bose noshobora basi oya yo mugongo niko ndashatsa reka urashatse ufise bana bangahe jewe oya nta mwanda vyara mugo nkene gutera inda wewe jewe yego ubunzo batinda gute batinda gute mutibangane gora rero nancanze none Modesto reka ndagushimiye basi asante sana ndagushimiye ko witavye ubutumire bwanje bomboka dushime n'abadukurikiranye yego mbe bosi wacu amwita gute atuma bose batumenye bose ni Tony Imana muhezagire ndamwemera nkeneye ko tsumukubita Chase umunsi umwe yego birashika nima nzopfejo kubera ejo nta muntu numwe hazi Imana yego naho nyene muhezagire arakumva goraguza na Gondosi na Beni
nawe na Bernice nawe yakwibye izina ubona abatuzuja kumuhura ese twavuga yego ubwo rubanza uzobururimo yego sawa Imana bahizagire reka ndabashimire abatanguranye natwe abereje na ndabakunda twe kumwe na Sosa Kimaso Wadesa uyu alo muri bangahe babiri oya basi ni kwisi